Nshuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro. Jewe mwumva kuri micro ndi Jean Christophe Mugisha. Turi kumwe kandi n'umuhuza w'ibikorwa runani rw'abanyagihugu y'uware ntitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation. Ubwo runani rw'abanyagihugu rukaba rurwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiyeko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Benantungwa nayo intumwa y'Imana mu bantu hakomwanditse ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi akabino yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kushi. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo 2022. Ino yashize ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo Burundi, Kongo, Iharanira Intwaro Rusangi, Tanzania, Rwanda na Uganda. Apotre ndagwaye ikaze muri kino kiyago. Ndagushimiye ndaramukije kandi abatwumviriza n'abazotwumviriza ndababwira nti mugiraho muba mwubahwe kandi abatwandikira abaduterera ivyiyumviro mwese turabazirikana turabashimira cyane kukigora umukora murakoze. Uyu munsi tugiye ku kibazo c'indero mu mashure cyane aya leta mu Burundi. Ico kibazo carabaye akananira abahinga. Abana ahenshi biga bicaye ku mabuye, amashure ntagira imiryango, nta madirisha, eka mbere hariho n'atagira utuzu twasugumwe ariyo matwarete mu rurimi rwa kizungu. Apotre, iki kibazo ubona kizoterwa inyishu gute? Urakoze cyane. Buriya nta kibazo na kimwe kitagira inyishu, ariko ikibazo aho kiba kiri gikomeye n'abatora inyishu yacu. Ikibazo c'indero no kuvuga ikibazo c'amashure mu Burundi si kibazo c'abarezi, si n'ikibazo c'abavyeyi, ni ikibazo ca leta. Harya rero iyo uvuze leta irimo ibintu vyinshi. Leta iyo igukeneye irakubona ikakubwira amategeko ikakubwira ivyo ukora, ariko wewe uyikeneye ucubura ubaza. Ikibazo c'amashure canke c'indero cyakagombye kubazwa cyane umushikiranganje w'indero, ariko nawe ararira nkuko abavyeyi n'abana barira. Noneho mu Burundi rero igituma bigoye n'umukuru w'igihugu iyo abonye ikibazo gikomeye kugira ngo ntibamubaze ivy'ico kibazo nawe acarira, mbere agakoranya abantu akabatuka akabakuraho gashambara. Urabona nk'iki kibazo kijanye n'indero mu Burundi, Varisi Ndayishimiye yakoranije abarezi abashira muri sare arabatuka arabambika ibara abereka yuko atakazi bashoboye, mbere yageze naho avuga yuko diplome bamwe bafise by'ukuri atagaciro zifise, aho yerekanye ko kuva 1993 mu 1994 ko abiga ico gihe kubera hari intambara mu gihugu babwira abarimu ngo nibabaha amanota babafatiye kimbugita kwizosi bakabaha amanota. Ibi sije ndiko ndabivuga mukanya ndabishiramo mu vyumviriza. Nababwiye yuko jewe nta kintu ntazokora mu kubibutsa no mu kubereka negeranije ivyo abategetsi bavuga bakora bitangaje biteye n'ubwoba. Rero asanga umukuru w'igihugu arira akabogoza agatatira abigisha abarezi yuko badashoboye, noneho akavuga ngo bageze n'igihe bashiraho ko mu kiruhuko barimu bogenda mu maformation. Ni byiza cyane, ariko ayo maformation mbega mu kuyashiraho baraheza bakayabahembera, kuko urumva baba bakoze umwaka wose kandi ikiruhuko babagiyemwo cemewe n'amategeko ajanye n'ivy'uburezi haba mu Burundi ndetse na mpuzamakungu. Nukuvuga ko ubajanye muri izo formation utegerezwa kubagenera amafaranga yuko bagiye muri izo formation, kuko ntibaba bagiye mu karuhuko. Aho ni inzira imwe. Ya kabiri, mbega uwo mwarimu we bataruhutse ukazoca umujana gusa kwigisha wowe wumva vyoroshe, ariko nanone ngwe ngaruke none bazokwigisha batanga ibyo badafise. Ni vyiza ko bagenda muri izo formation. Nukuvuga rero ngo hagomba kubaho, nukuvuga ko hagomba kubaho ubwumvikane, hakabaho n'itegeko rya leta, ariko leta mu gushiraho iryo tegeko ntikandamize abarezi canke abigisha, hanyuma kandi reke no kubasuzugura kuko diplome bafise bayizihawe na leta, kuko burya leta ni imwe kuva Uburundi bwikukira. Leta ni imwe
kuva ubwami mu Burundi butanguye ubajije iby'ubwami nta bwami bwatanguye nta bwaherutse bwose n'ubwami ni ukuvuga ibyo ku ntwaro ya cami bitorerwa inyishu hisunzwe amategeko y'icami ibijyanye na repubulika ibijyanye n'amareta iba repubulika canke demokarasi byose bibazwa iyo leta nyene rero leta irongowe na Vice Ndayishimiye gute atuka abarezi reka tumwumvirize abana ni muhanurane mwese abantu bakora muri education muri ngaha namwebwe mwese muze murabatera igiciro babwiye muti nta soni ayiga bitupa mwebwe nuvuga bijya vyamwa vyavuye muri mwebwe abarimu navuze nti erega umuntu atanga ico afise burya ijya myaka 10 twagize sheke twe tuvuga ukuri ijya myaka 10 twamaze mu magume yaruteye sheke itageruka ingana ijya ageze korera ashobora kumara amezi 3 akimuka nimumbwire umuntu ari muri 6eme muri noranetro yavuye mwiki ko yahejeje amashuri yavuye mwiki ubu agacaza kwigisha abandi bana nta na reference agifise y'ubwigisha bwiza kubera iki umuntu agenda n'imbuga itagahagarara hejuru ya mwarimu shirako amanota mbona shirako mbona murazi ngaho icyo avuze aravuze ati abari mu mashuri 93 gushika mu 2003 ko yavuze imyaka 10 ni ukuvuga ko bize igihe kidakwiye aha icyo ni cyambere icya kabiri aravuze ati bafatira imbuga itakwizosi abarimu kugira babaha amanota bashaka ubwa gatatu yerekanye ko abo bantu atacu bavuyemo reka ndababwira abo bantu abaribo mu 93 gushika uyu munsi abiga mu gatandatu bafise imyaka hagati ya 40 na 50 mu minyuze abo rero nibo dufise mu gisirikare kuko abo nibo bagiye kugwana muri CNDD-FDD nukuvuga avuze ngo abasirikare bagiye kugwana muri CNDD-FDD cyangwa abaroberi bagiye sinze uko twobita umwe wese nabita uko ashaka nukuvuga ngo ntaco bamaze kandi nivyo erega wanashaka si mu gatandatu gusa nabiga muri kaminuza ico gihe nabo nyene badutwara abo nabo ntaco bamaze kubera ko iyo uraba ivyo bakora nukuri ivyo yavuze nukuri iryo ryo yariguye ko yuko ataco bamaze rero mwumve rero aho umukuru w'igihugu agaya abo bagwananye kuko imbere ya 1993 abasirikare bamwe bamara umwaka wose bari mu nyigisho za gisirikare abandi bakamara imyaka 2 abandi bakanayirenza ariko uhera ico gihe uyu munsi baforoma amezi 3 ubongira bageze kuri kumwe kugira baronka aho batwara mu kibira ca Nyungwe nabo batwara muri Kongo guhonerayo none byahindutse n'impande zose ntibyahindutse mu burezi gusa no mu gisirikare byarahindutse ico abereye umuyobozi mukuru w'ikirenga rero bivuze yuko igihugu carapfuye barundi kazi ntimwumva ko hageze ko abo bantu tubakura abo bantu nibahava kuko nabo nyine bati ntibashoboye kandi niko ko ntibashoboye reka dukomeze tumwumvirize mwumve ivyo yivugira erega bazovyivugira bazovyivugira bo nyene kandi barabivuga nuko mutumva je nzovyegera nje ndabibaha nta kindi nzobakorera nzovyegera nje ndabibaha mu vyumvirize mwumva abo bantu badutwara baribo nimbuga itiringa mwarimo agaca kwandikira 90% abandi nabo nukuvuga amezi 3 aheze ngo aneskorera iraheze imuka none mwagomba bave mwiki tuvuze tuti tubarosikle abo barimu tubakariza ubwenge hanyuma bagirere capacité ntibace bavuga ngo bagire greve muravyibuka igenda avuga yuko muri vacances abarimu babunyoye bajya barukovongo yuko boce baforma abarimu batari barukovongo abatabishoboye muga kugira umenye abishoboye n'abatabishoboye wategerezwa gutanga ikibazo baca bavuga ngo bagire greve cavuga none niyo abakonscience imeze uko abo barimu bo kwigisha iki we wenyene yanka kugira ubumenyi kugira yigishe neza abo nyene nibo bagaruka bakaja kwigisha abandi nibaza ko muvyumvise nukuvuga ko abarimu kugenda gukarihirizwa ubwenge sikosa kandi singorane kuri bo ariko leta nigomba kubitunganya ikabarungika bakarihirizwa ubwenge abo yita abarimu ba Bugovongo baja kuba Bugovongo atakintu na kimwe bafise kuko ntibahembwa niyo bisunga barabongera amafaranga bagaca batesha agaciro amahera bahembwa ntagiri ica bamarira
ntibashoboye no kugura n'impuzu, ntibashoboye gusuma, ntibashoboye kubaka n'inzu babamwo. Ariko jewe nagenda babwire ko abarezi igihe bazotanga ubumenyi bwiza bakabikora babikunze, n'igihe leta izobagenera aho baba. Umwarimu wese akagira inzu yo kubamwo afashijwe kubakwa na leta, canke leta ikubaka ikamushiramwo akayishura buhoro buhoro. Ico ni cambere. Ica kabiri, narabivuze mu gano giheruka, narababwiye ko umwarimu adakwiye kuriha minervare nimwe ku mwana yavyaye kuva mu wa mbere gushika aheze kaminuza. Narababwiye kandi yuko umwarimu akwiye koroherezwa cyane mu mikorere yiwe, kuko asanga uno munsi bafata umushinga amateka bakamwandikira ari amahera ku kwezi bahembwa, ntaca aba yakoze ugereranije n'ivyo umwarimu aba yakoze. Aho mvuze ivyo ni kimwe no ku basirikare, ni kimwe n'abapolisi, ni kimwe n'abaganga. Rero ntushobora kuvuga ngo inka ntiyaguhaye amata utayihaye ivyirya. None abo barimu bazokwigisha banyene amazu babishuza umwanya wose, bakinye batazi ico barya, abana babasaba ivyo kurya batabigira, murashaka batange umwimbu yuhe? Leta ikubita gashi murabe ibijanye n'abigisha. Hanyuma hari ibindi bintu wavuze reka tuvyumvirize bikomeye, nshaka ko abarundi bose bumva, hama cyo gukurira inkofero, binatume abarimu umwarimu wese ahari yiyumvira ico gukorera iyi leta arimo, kugira ngo ihave nabo nyene batora koyoko, abana batora koyoko. Reka tuvyumve. Yarananiranye mu bushikiranganje bw'indero, ndabwije kuri abakorayo mwarananiranye ntimufise na zero, kuko ufise zero yakamwe muracari mu kuzimu kandi narase kuko kuva 2027 anotre aha muri mwebwe muri ngaha abigisha abana ku ma école publique ni bangaha, kubera iki mwahahunze mugaca muja muri prive? Amashure publique ya conscience niho bashobora kuyigisha neza abarimu, tukumva ko umwarimu yabaye umuvyeyi kumwe kwa kera, umwana kumva yuko ari imbere y'umuvyeyi yari kwiga, conscience ntivyuka. Mugabo no munsi umwana aratrisha, kubera iki? Umutwe wiwe ariko arondera urupapuro gusa ruzomushikana ahantu, ntariko arondera ubumenyi. Tuhindure system educative, je ndababwiye nitwa dushaka gutera imbere. Nimba uyu munsi uvuga ko abarezi ari zero, ukavuga ko ataco bamaze, no kuvuga nimba abarimu ari zero, baca bigisha zero, bana babigishije bakaba zero, bagenda bahejeje amashuri izo diplome uvuze ko nazo ari zero, bagenda gukora bagakora zero. Urashaka iki none kubizi ko ari zero? Nimba uvuga ko abarimu batwara abana mu maprive, mu maprive nukuri uravye kenshi ayo mashuri ya prive baritaho indero y'abana, bakitaho ivyo vyigwa. Ariko si ivyo gusa, bitaho n'umushahara w'abarimu babo. Abarimu babo barabahemba neza, ku buryo bashobora kugira imibereho myiza. Niyo mpamvu ari umwarimu abagomba kuja gukora muri prive ko ntihahembwa neza, ari n'umunyeshure aja kwigayo kuko ntihabona ubumenyi buhagije, n'umuvyeyi aronse ubushobozi niho ajana umwana kugira ngo aronke iyo capacité uri kuravuga. Muri leta turaza kuvyumviriza umwarimu wa leta ivyo avuga hanyuma uco tubwira ingene n'umukuru w'igihugu, utubwira ingene uri se Barundi, ingene ukunda abanyagihugu. Reka tumaze twumvirize hano. Ico cyo baravuze nti sera base do tusinza kuvuga ibindi ku education, vraiment ko umuntu afise master ubu atari capable de composer ipage zitatu ibaze ku munsi wose, ibaze birateye isoni. Yego nabonye n'ivyo bita ama memoire ngene babikora, aragenda agafata nk'urundi rutabo agaca azahindura udufaranse gusa, ahindura sivyo mwigisha muri kaminuza. Erega kugira diplome, kugira master, kuronka doctora sivyo vyerekana ko umuntu afite ubwenge. Ubundi abafise ubwo bumenyi bw'ivyo yize. Abantu rero muritiranya, abarundi muritiranya. Kuba wowe uri president uturongoye, urongoye igihugu, so kuva ko ari uzi ubwenge. Hariho abandi babuzi kukurusha no mu butwara no mu mugambwe. Diplome ni urupapuro rw'umutsindo gwerekana ivyo wakurikiranye wize. Ugiye ukabikora uko wavyize wo bishobora. Rero abarundi muracurika mukerekana ko abafise ubwenge ari abo bize. Amashure atanga ubumenyi, kandi ubumenyi ugiye ugakurikiza ivyo bakwigishije bitanga umwimbu ku gihugu, bugatanga umwimbu mu miryango.
ariko ubwenge ubuhabwa n'Imana, kuko ubwenge burengeye ubumenyi kure. Kandi mu Kirundi baraca umugani ngo umunyabwenge nareke kuburata, ahubwo nakora ibikorwa by'ubwenge abantu babibone. Urumva, mu gihe urata ubwenge ntiwerekane ubwenge bwawe mu bikorwa, naco ubumaze ububesha. Ivyo rero benshi nivyo babayeho uyu munsi, nawe nivyo uri kuravuga. Araguhindurira ahindura no phrase gusa formule y'uwundi mugabo. Ariko ko wabimenye wabikoze kwiki? Jewe nabijya bintu byo gusangira memoire sindavyemera kwe. Ivyo wabikoze kwiki ko wabimenye? Barayisangira nyene, wabikoze kwiki kuri president? Ntushaka kubihindura. Umuntu wese akandika igitabo ciwe. Amashoka biri ku kibonobono. Na Kamara Maza. Nawe mbwira mugomba kwicira ikibonobono. Ugacubwira uwundi mugabo ngo cahiga ce hino ngo twicire ikibonobono. Vrai. Ni nka bya bindi wavuga ngo isazi igiye kuri parabrise ngo ugafata inyundo ugakubita kandi ari sazi. Nico bivuze. Macanye n'igiti cy'ipapayi. Mu kucicira abagabo babiri bagakoranira ko n'amashoka. Bijya byose byo bidusubiza inyuma. Na Kamara Maza. Ni mu financier uwundi n'umwanditsi. Na Kamara Maza. Muravyiyumviye. Murumvise rero ko umukuru w'igihugu dufise ntazi cakora. Ntaramenya iyo bija niyo biva. Ntaramenya uwari. Iyo abazi uwari aho kuja kuvuga ivyo akoranije abigisha canke akabivuga muri public, ahubwo yofata ingingo ati genda mugire gutya na gutya na gutya. Nimba abonye abanyeshuri mu kwandika igitabo ari babiri akavuga ati umwe wese azokwandika igitabo ciwe kuko birashoboka. Nimba abonye yuko atamusaruro uva mu bigisha akabakura, kuko ubundi si ngombwa ko umuntu muha contrat indeterminé. Oya, ushobora kubashiraho bakora ikibazo bagahiganwa, hanyuma mbere ko mwugurura amashuri y'umwaka ukurikira mugatanga ikibazo kuri bose bakerekana ibyo bagiye gukora uwo mwaka. Uwerekanye byiza akaba ari waje gukora akazi, ariko mwebwe mwerekana gusa ko yemera iby'inkona. Yemera iby'inkona nta ngorane. Nukuvuga ko ibintu byose uricara ukavyiyumvira ukaraba ni igiki cyoteza imbere igihugu n'abanyagihugu. Rero mu gihe abarimu mubatereranye ntagire icyo mubamarira, ntazogire icyo mubaronderako, nuko bimeze. Ariko nibareme abarimu naho babatuka bakabasuzugura, igihe kiraje niyo mwabishaka tukaja hamwe tuzokura hiyo leta, hanyuma twigire hamwe ibijanye n'ubuzima bw'abanyagihugu n'abakozi bose ba leta, namwe mudasigaye inyuma. Murakoze. Reka twumvirize umwarimu wo mu Gasenyi. Wewe ntabivuga ayicumurya, yerekana ko yigisha abana 170, hanyuma abana biga bicaye hasi, ntibagira amazi kuri iryo shure, ntibagira toilette kuri iryo shure, hanyuma kubaka bangura umukuru w'igihugu ngo akunda abanyagihugu. Bavyeyi muri ico gihugu cy'u Burundi, ni gute umuperezida nk'uyu avuga ntimumubwire uti banzuje mu Gasenyi? Aha mwumva ugwamo ni kwishure rya Gasenyi, yari inama y'abavyeyi. Inama bahamagaye, ubuyobozi bwahamagaye abavyeyi kugira ngo baze mu nama, hanyuma umwigisha akagaragaza ibintu uko vyifashe kuri iryo shure, asanga vy'ukuri ishure rya Gasenyi, ishure rimwe rijamwe abana barenga 170, hanyuma bakabategera toilette nimwe ku kigo cyose cy'ishure, bakaja mu ishamba, bagahonyora amazira ntoke, bagaca baza mu ishure bakihanaguza ku mpuzu za bagenzi baca ku birato bya bagenzi babo. Mwumve abarimu ntibagira toilette. Uyu mwarimu aravuga ati abagenda kumusaba toilette n'abarimu yarabirukanye ntayibaha, none baca barya ibibaheramwo, bica bigenda gute? Ibyo baraye bariye cyaba barose mu gitondo baca babigenza gute? Baca baja urumva abana baja abanyeshuri bituma mu ishamba, abarimu bakituma mu ishamba. Ubu n'abavyeyi baje muri yo nama babikeneye bose bagiye kwituma mu ishamba. Uri umukuru w'igihugu wahe? Uri se barundi gute? Urugi ni kugagwa, amadirisha ni yugagwa.
wavyumvise nta kabati abarimu bafite bashiramo amakaye y'abana ngo bakosora amadovuare canke amateste imiryango ntayiriko amadirisha ntayariko kandi uvuga ko utunze iyo leta mukavuga ko mufise amafaranga mwirirwa murahaya ubutare za korota n'ibindi amafaranga mukuramwo vyarabananiye kugura imiryango n'ububati vyarabananiye kugura amadirisha vyarabananiye kugura intebe ubu muribuka amashuri CNDD-FDD yabeshesha abarundi ngo iri kwirubaka amashuri mu bikorwa rusangi mubesha abarundi ngo murabakunda mubeje kubegereza amashuri muyabashiriyeho nimuhakira abarimu mwabashiraho nimubahembe bakigisha nabi mugaca mubatuka mwumva mutandukaniye nabo iri sibara ikubita gashi ubu narumvise ngo muriko musaba amafaranga ba diaspora babaha amafaranga yiki yo kubaka amashuri ubu byukuri ryo sibara ari amafaranga mutoza mugira iminsi mikuru muri CNDD-FDD muhamagara imbonera kuri igihugu cyose ari amafaranga yogura intebe zingana gute yogura imiryango ingana gute yogura amadirisha ingana gute yokwimba amatwareta ingana gute murashaka y'aba diaspora bayaronka bayaruhiye nabazobaha naho bazoyabaha si bose bazoyabaha kuko barabahinyuye ijana na mirongo irindwi neva wavyumvise yigisha abana ijana na mirongo irindwi bo mu wa mbere abigisha bicaye hasi azobakurikirana bashobore ubu amafaranga mwirigura avuga kufise ukura mu misiba n'ibifyera ukura mu nkwavu ubu byarakunaniye kugenda iyo shuri imwe gusa batabaje kubakira ibirase by'amashuri 3 4 5 abo bana bakabakuramwe bakasigana abana ashobora abandi ukashiraho abandi bari ubu leta ibuza amafaranga murashaka ko bigenda gute tanga imihoho vraiment nimba byarakunaniye ariko n'abavyeyi nabo barabibona ngira baravyumva ari 0 kumwe president avuga niko perezida avuga ngo ntimwigisha mubwiye nubwishi bw'abana ntibafise aho bicara ntabwo twabigishije neza kwandika neva wavyumvise ubwinshi bw'abana nibwo bubabuza kumenya hanyuma no kwiga bicaye hasi kubera iki ntibafise ntibagira intebe ikindi cya kabiri korera kubera iki nta matuwarete nta mazi jewe ngaha hafi y'ishure n'abigisha twenda muze kunywa amazi wanje kandi nta n'umwe aza muri tuwarete wavyumvise uyu mwarimu arataka agatakamba akavuga ngo n'abarimu asigaye birukana ntibaje kunywa amazi muhiriwe kandi ntibaje muri toilette perezida tabari ishure kandi n'izindi zimeze gutyo jayo uri se barundi niko bivugwa cyangwa utanga imihoho ibaze wumvise n'abavyeyi bose baciye batwenga uwo mwarimu ngo yanse kumwugurura ngo aje muri toilette bose abavyeyi baciye batwenga uwo bavyeyi nabo nyene bari muri iyo nama bashatse muri toilette naho nyene karabaye baca binyavya mu biti mu ishamba impande inyuma y'ishuri iri ni ibaranya ko wa president jewe nibaza ko hako bandanye uri president aba banyagihugu aya mashuri avuga ibi wo bantu haja kwishure gukemura ibibazo bikunani ugatanga imihoho cyangwa ukare kuja kuri media nguri kurabwira abantu uja kutuka abarimu utuka abayobozi utuka abarongozi muri ministeri utuka abantu bose ubarenganya none iki naco gituka abo nyene ariko vraiment ariko nukuri birababaje barundi kazi namwe byo muri ko muravyumva dutora umuti w'iyi leta dutora umuti w'abategetsi bakegeta igihugu badutera amagogo n'amaganya batera korera abanyeshuri n'abarimu ku mashuri batera korera mu gisagara nta mazi nta muyaga nkuba nta nibara nta sukari
wa mwarimu ndakwemeye abo barimu ni basoye kwishure sivyo bagende nta toilette ufise yabo abanyeshuri tutora inkoni uzurabe gusa ntibakunige mugabo uri intwari kuko ibutabishiza habona ngo tubwiriye leta yuko byayinaniye kutwara ntiyopfa yumvise warakoze kandi bategetse uyu mwarimu akagira icaba ari ku gahanga ka Farisina yishimiye ari ku gahanga k'umushikiranganje w'uburezi ari ku gahanga ka Buramatari ari ku gahanga ka DPE akagira icaba umuyobozi yasabye amafaranga yo kugira ngo bubake amatwarete kandi bashobore gushiraho amazi uyu rero babwiye ati ahubwo basabye makare gusaba 10 bose bakubita induru ku muntu mbega aho mushaka ko abanyagihugu ari bavyikorera none leta mwirirwa murahaye iki ya mafaranga atangwe yo gukora amazi n'amasoko muyakoze iki no gura imiduga myiza no kuyiba mukajagura inzu hanze ariko ivyo byo byahanzo bigaruka ko neza amaganiro kizokurikira nzogira umwanda bivuge ko iki gitora abarundi bafise naramenya aho cavuye n'amafaranga ya hotel yagurishijwe ya Petero nkuru nziza ahantu nzohababwira ndababwira ingene bayigurishije ayo mafaranga bagaca baguramo ibitoro nituzi rero igitoro iminsi kizomara ayo mafaranga niyahera igitoro giciye ayo mafaranga kigahera musubira muri bya bibazo vya mbere turabizi ukore kandi muri ko maragarukana ivyo Petero nkuru nziza yivye ni nako natwe tuzogarukana ivyo muri ko muriba mugura mushira Dubai mushira harya turabibona nkuko namwe mubibona ariko mukwiye kwibuka kwimba imisarani utuzu twasugumwe ku mashure ku mavuriro ku masoko ku mabarabara kugira ngo abantu bari kwituma mu ishamba baje birituma mu misarani yimbwe yateguwe neza ku mabarabara ahantu hose niryo terambere aka nakababaro k'abanyagihugu mwumviye induru abarezi abavyeyi ni kazoza wavyumvise rero Neva akazoza k'abana ku mashure nikava ku bana nikava ku baremo gusa ariko kava kuri leta urongoye wewe nk'umurongozi mukuru wewe ubibona gute ivyo wumvise nta kintu bikubwiye nibaze yuko ejo aho bukera uzindukira Gasenyi gutabara abana ukavayo niburi ushizeho amatwarete niburi ubemereye amazi uzofumwe yabima ariko wayabemereye aho ni ku mashuri menshi abanyeshuri bicara ku biti ku mabuye hasi urashaka bave mwiki umwana umwigisha ubusa akimbura ubusa akaba ubusa agakora ubusa niyo mpamvu ubona igihugu cyose cyapfuye niyo mpamvu ugenda mu bucamanza ukarira wagenda ibitoro bibuze ugacuvuga ngo banditse bavuga ngo nta mahera muso yo kwishura ngo hagira habe kudeta ukarira ahantu hose uca urangwa n'amarira umeze nk'ifuku niyo yamana amarira mu maso kubera ivyondo kubera ibivu ica mu mwanya wose cyose kagwa ariko uri umukuru w'igihugu ry'umutima menyo ubakure abakora nabi abakora neza ubashimire hanyuma utunganye neza iby'igihugu turonka amahoro utsimbataza amahoro n'umutekano umutekano w'abadede gusa ubu umutekano w'abarundi umutekano ntube wabagumya banga canke abamena banga bonyene umutekano we ukore uharanira n'umutekano w'abaturanyi bawe w'ababanyi bawe arebo banyarwanda ibyo bindi byo kutubesha uja kuri media uvuga ivyo ushaka byiza twarabimenye twarabihinyuye kandi rero umunsi wabonye abanyagihugu bashavuye bazogukura ndakurahi nuko batagukuye wabikosoye wabikoze neza batarigo baragukura jewe ndagukebura gusa nzoguma nkibutsa ivyo abanyagihugu bashaka mubwire byiza wokora niba byumva ukabyumvira uzotegeka umara iminsi ku butegetsi niba byanka bazogukura sije no hahera rero
ibijyanye n'indero ibijyanye n'iterambere ry'ubumenyi mu Burundi riracari kuri nk'ukwezi kiretse CNDD-FDD ivuye ku butegetsi kavaho kuko amashure yose bayafata mu rugero rumwe ntabwo abana bafise ubumenyi bungana mu mashure hari hakwiye kubaho amashure yabo byanse bitagenda neza cyane bakiga iby'imyuga abandi bagomba kwiga iby'ubuhanga bikeneye ko bazohiga n'abandi bo mu bindi bihugu bakiga amashure akomeye arimo za nyigisho za kera z'akanovera na ibi bindi bya foroma ntahe bashatse bakabigomba bakabireka canke bakabitorera inzira nziza kuko ubumenyi igihugu cyose gitunganya ubumenyi ndemeza ntakekeranya ko mu Burundi abantu benshi ibyo bakora si ibyo bize kandi bijya bakora ubishizeho amashuri yavyo vyoba vyiza bikazana umwimbo ushimishije kurusha ko babikora gusa kuko babishoboye cyane babirahuye ahandi ariko nyabona bakaba baravyize niko niyumvira ibintu byinshi bikorwa mu gihugu si byinshi byizwe ko no guteka umuboyi akagombye kuba yaragiye mu ishuri ryo kwiga guteka umuyaya akabanza kuja kwiga ishuri ryo kurera abana hanyuma umuzamu akwiye kubanza kuja kwiga ingene bacunga izamu ingene bafata igisuma bagifashe so kuniga so kurasa oya baragifata bagamagara inzego zibijejwe bakagicira urubanza hanyuma mu kubaka amazu nta bantu bize ingene bapoza amakaro bakigisha abantu gupoza amakaro bakigisha ibikorwa bya finissage dufise aba engineer bakomeye cyane mu Burundi ariko ababafasha ntabwo baba baravyize bihagije no kuvuga ngo ivyigwa byo kwiga mu Burundi ni byinshi cyane kandi byozana umusaruro cyangwa inyungu nziza byozana inyungu nziza ariko leta ntibibona iyo bija no kwiba no gusahura gusa kandi naho mwiba mumenye ko muzobisigaho nta mapine muzobishirako kuko nkuko namwe muri ko maragaruza ivyo bagenzi banyu muri guverinoma y'imyaka ya manda 3 iheze batwaye hanze niko namwe leta izogaruza ivyo muri ko muriba nta kamaro ko kwiba kora neza mukore neza igihugu mugiteza imbere aho kwama mushira imbere amacakubiri n'ubwicanyi n'amagenocide ivyo mucire birarura ntaho bizobageza murakoze barundi mutwumvirije Apotre Benantungwane reka tugushimire ku butumire mwitavye hano kuri radio televiziyo Inkinzo dushimiye namwe mwese mwabaye natwe mwadukurikiranye gwera ku ntango ya kino kiganiro tubararikire kuzokurikira ibiganiro biri imbere mukore subscribe kuba tararikora sabone kugira muzobane natwe mu biganiro bigiye gukurikira amahoro y'Imana abane namwe mugire aho muba mwubahwe murakoze